Amahoro kuri mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru twabateguriye uno munsi nayo agizwe n'ingingo nkuru arizo zikurikira. Uburundi bubuza imbere mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengero hamwe na Afrika yo hagati mu bijanye no kugwanya umugera wa sida biri mu itangazo ryashizwe ahabona n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Ni mu gihe kwigenekerezo rya mbere Kigarama buri mwaka amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kugwanya umugera wa sida. Nayo ngo ugukuraho igihano cyo gufungwa ku vyaha bimwe bikorwa n'abamenyesha makuru ni bimwe mu vyasabwe n'abari bitavye inama rukokoma yo mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Naho rero habari bitavye iyo nama bashima ibitandukanye birangurwa muri ico gisata, ariko hari n'ivyo banegura. Mukanya ni donido ryano makuru. Reka tongere tubahe ikaze ku nkuru imwe ukwayo. Ugukuraho igihano cyo gufungwa ku vyaha bimwe bikorwa n'abamenyesha makuru hamwe ndetse no gushiraho umugwi wo kurikirana ibitandukanye vyavugiwe muri iyo nama ko bishigwa mu ngiro ni bimwe mu vyagarutswe ko na bamwe mu bitavye iyo nama rukokoma yo mu gisata cyo kumenyesha amakuru habonyene naho bashima ibitandukanye birangurwa muri ico gisata, ariko hari n'ivyo banegura. Umwuga wo kumenyesha amakuru ni umwuga utameze nk'iyindi myuga. Ni umwuga umuntu hamwe kamuciyemwo ntitwovuga ngo nico kimwe no kwiba, ntitwovuga ngo nico kimwe no kwica. Nico gituma mu itegeko rya kera bagira bati umumenyesha amakuru nacirwa urubanza uku aje muri sentare nk'umuntu ahejeje kwica, nk'umuntu ahejeje oya. Itegeko rishasha nirize rifata umwuga wo kumenyesha amakuru nk'umyuga idasanzwe, kandi yuko ugukosha kumenyesha amakuru ni gukosha n'ivyo nk'umuntu ariko abakosheje ku buryo budasa n'ubw'abandi. Ari naco gituma umumenyesha amakuru atohanwa canke atoshengezwa kujya abisha umuntu bashengezwa, kujya umuntu yatukanye yakubise umuntu ashengezwa. Ico bise kumbure depenalisation de délit de presse. Aho rero ico bagishitseko coba ari ciza cane, abamenyesha amakuru natwe tugakora tugira tuti egome turakingiwe n'itegeko. Cane ikintu twebwe twashimye nuko bemeye ko bagira bashireho umugwi uhurikiyemwo bose. Uyu mugwi uhurikiyemwo bose ukazoza urakurikirana yuko ivyafundikiwe mu inama biriko biraja mu ngiro, kuko hari ingorane ikomeye cyane mu bijanye n'inama ziba, kuko ntihaba kimwe twita appropriation gouvernementale. Hanyuma ikindi twabonye nk'akanenge nuko hakwiye gutanga inyishu mu vy'ukuri zikwiye muri leta, gatanga inyishu zikwiye. Erega nkaha haje abaporte parole kenshi hari ibibazo badashobora kuronkera inyishu. Hagomba kuboza abantu bajya nyene bagomba gutanga inyishu abanyagihugu bakeneye. Uwo ari we wese yaba uri hano canke ubutaje hano nuko yokumva yuko twese nk'abarundi dutera intambwe muri icyo gisata cyo kumenyesha amakuru canke gutanga amakuru, kugira ngo vy'ukuri igihugu cacu gishobore gukuramwo akarusho mu makuru ashikirizwa, mu makuru atangwa, kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cacu, dushobore guteza imbere abarundi n'abarundi kazi mu butandukane bwacu, mu byo dukora, naho tuba, naho dukorera. Tubandanye nano makuru mu gisata c'amagara y'abantu, aho Uburundi ngo buza mu bihugu biri imbere
mu karere ka Afrika y'uburengero hamwe na Afrika yo hagati mu bihugu vyashitse kwihangiro ya 90% inshuro zitatu mu bijanye no kugwanya umugera wa sida. Ibi bikaba biri mu itangazo ryashizwe ahabona n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu gihe kwigenekerezo rya mbere Kigarama buri mwaka Burundi buhimbaza co kimwe n'amakungu umunsi mpuzamakungu wahariwe uwo mugera. Olivier Nijimbere ni umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Civugo cahariwe uwo munsi mpuzamakungu wo kugwanya umugera wa sida uyu mwaka ni duharanire gutunganirizwa kumwe mu bikorwa vyo kugwanya umugera wa sida. Ico civugo kiduhamagarira twese hamwe atanumwe avuyemwo gushira habona ibikorwa vyafashije mu kugwanya umugera wa sida kandi bifasha kugira ikumirwa rihagarare ku bagendana umugera wa sida. Uyu munsi ushitse turiko turasozera umugambi wo kugwanya sida uva mu mwaka wa 2018 gushika muri 2022 wafashije gushikira ibitari bike, tukaba mbere twarateye intambwe zishimishije. Aha twabamenyesha ko Burundi buzi imbere mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengero na Afrika yo hagati vyashikiriye ihangiro rya 90% inshuro zitatu. Ibiharuro vyavuye mu isuzuma ry'ingene twashize mu ngiro uwo mugambi wo kugwanya sida vyerekanye ko ibice 90% vy'abagendana umugera wa sida bipimishije kandi bazi ko banduye. Muri abo ibice 90% bari ku miti ipfufahaza. Muri aba bari ku miti nabo ibice 90% bakaba bafise urugero rw'imigera rwagabanutse cyane gushikaho itaboneka mu bipimo. Iyi ntambwe yo kurata twayishitseko kubera ingufu za leta, intererano ya nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu mu kugwanya sida, abakozi bo kwa muganga, abaremesha kiyago, amashira hamwe, abamenyesha mana, abamenyesha makuru hamwe n'abahurikiye mu nani z'abagendana umugera wa sida ku bikorwa bidasanzwe barangura muri urwo rugamba. Turashima kandi abasanzwe bafashe igihugu mu bikorwa vy'iterambere bo batigira badebukirwa gushigikira igihugu cacu mu kugwanya sida. Ikigega mpuzamakungu Fonds Mondial, ishirahamwe PEPFAR rya USAID, ishirahamwe mpuzamakungu OMS, ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu FINWAP. Ngaha mu gihugu cacu umunsi mpuzamakungu hari kugwanya sida uzohimbazwa kwigenekerezo rya 8 Kigarama uyu mwaka wa 2022 ku kibuga c'inkino Ingoma ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Tubananye nano makuru mu gisata c'ubudandaji aho ugwarukana abakenyezi barangura imigambi itandukanye yo kwiteza imbere ngo batarahimiriza bikwiriye kubijanye n'akamaro ko kubona Uburundi bwarinjiye mu isoko ryagutse rya Africa's Le Cafe. Vyavugiwe mu nama yo guhanahana ivyumviro ku kamaro ko kubona Uburundi bwarinjiye muri iryo soko rusangi. Eric Baregensabe umunyamabanga ntayegayezwa muri iryo shirahamwe ry'abadandaza akavuga ko kabaye akaryo ko guhimiriza abadandaza kugira bashobore gukamisha iryo soko rusangi rya Afrika. Inyuma yo kwinjira mu yandi mashirahamwe nka EAC nka SADC zakomeza, Uburundi bwaramaze gusinya kugira ngo bushobore kuja muri Zerekafe kuva mu mwaka wa 2021. Rero intumbero nyamukuru za Zerekafe nuko Zerekafe ishaka gufasha cyane mu bijanye no korohereza urudandazwa muri Afrika. Hanyuma ikindi nuko Zerekafe izofasha cyane korohereza kwinjira no gusohoka kw'abanyafrika. Muri make intumbero nyamukuru ya Zerekafe nuko habaho uguhanahana ibidandazwa vyoroshe, kubera twasanze ahanini ibihugu bitagiye hamwe uco usanga hari inzitizi mu guhanahana urudandazwa mu kwinjira cyangwa abantu kugira ngo bashobore kwinjira mu gihugu cyangwa kuja mu kindi, usanga hari intambamye. Ntitwovuga yuko abarundi baba baramaze gusigurirwa cyane ku bijanye na Zerekafe,
kubera ugiye kubiraba nta mwanya urahaca Burundi buhejeje gusinya amasezerano yo kwinjira muri Zerekafe ariko byo tuzi nuko hariho abantu batari bake amasensibilisation menshi ariko araba inyigisho nyinshi ziratanguye kuja ziraba kubijanye na Zerekafe kugira ngo abarundi bashobore gutahura icyacu Zerekafe mbega bazokura yiki mbega abarundi tuzohungukira iki kugira ngo abarundi bashobore kwinjira muri Zerekafe ari uko bazi ico bagiye kuronderayo nabo bashobora kugwanira. Tubananye hano makuru mu gisata c'umutekano aho igipolisi cerekanye imigwi ibiri y'abantu bagirizwa kwiba bakoresheje inkoho. Pierre Nkurikiye havugira ubushikiranganje mu byo bujeje harimo umutekano agashikiriza ko abo bantu bari mu baheruka kurekugwa n'ubutungane ku bindi vyaha bakurikiranwako. Ni umugwi w'abasuma karuhariwe abasuma nyawisubiriza bafashwe n'abajejwe umutekano inyuma yo gukora ububisha bw'ubusuma bakoresheje ibigwanisho ahantu habiri ahambere hari itariki zibiri z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka w'2022 hajya ku bitaro Prince Regent ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho binjiye mu bitaro ahari imodoka z'ababa baje kuraba abagwariye muri bijya bitaro itariki 14 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka nyene niho haca ubundi busuma mu Nyakabiga ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho hibwe ipikipiki jeho kuki hibwa n'amatelefone ngendanwa mbere abo bari bajije kwiba baranarashe kuri izi nkozi z'ikibi igitangaje nuko benshi muri bo 6 kuri 10 bose ni inkozi z'ikibi zari zimaze gufatwa n'abajeje umutekano kuri iki cyaha cyo kwiba bakoresheje ibigwanisho hanyuma zirarungika ubutungane ariko zirarekugwa aha twotanga mbere n'uburorero n'umugwi w'abantu 9 uyu rero akaba ari umugwi wafashwe inyuma y'amatohoza yimbitse yakozwe n'abajejwe umutekano bakaba bagirizwa ububisha bwinshi burimwo bwo kwiba bakoresheje ibigwanisho bicira umuriro no guhindura impapuro zisanzwe zibaranga bariko barakora ubwo bubisha nyene intandaro ya vyose rero kugira uyu mugwi ufatwe ni bwa bubisha muzi bwakorerwa kwisengero nkuru y'abakatolika hariya mu ntara y'Ingozi hari igenekerezo rya 17 muri kwezi kwa Munyonyo uyu mwaka wa 2022 aba rero bamaze gufatwa amatohoza yaciye asanga aribo bagirizwa ubundi bubisha bwinshi amatohoza amaze kwerekana ububisha bushika kuri 11 urwego rw'inyamiramabi rugasubira gusaba kandi ko bene aba babisha baba bafashwe ivyemezo bikaba bihari bitomoye babiba bakoresheje inkoho ko batosubira guca barekugwa inyuma y'umwanya mutoyi. Ina hano rero kuri ino nkuru ijanye n'umutekano duce turangiriza ko ano makuru twari twabateguriye dushimire mwebwe mwese bakunzi ba televiziyo Isanganiro bashoboye gukurikirana ano makuru shimire kandi nabagenzanje bamfashije kuyatororokanya ibindi biganiro kuri televiziyo Isanganiro biracabandanya.